Guys, muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kubona message bakwandikiye bagaca bazigufutirako kuri WhatsApp. Nk'akarorero ubona yuko nk'uyu muntu yari yatwandikiye message aca arazidufutirako tutaranazisoma. Guys, rero iki ni kibazo gikunda gushikira abantu benshi, nanje niyo mpamvu no munsi navuze ati reka ndabazanire aka gatrike k'ukuntu mushobora kubikora. Okay, kumana nanje rero gushika ku mpera ya video kugira ushobore kubona uko wozura uribonera message bagufutiyeko kuri WhatsApp. Je nabategurira ibi vyigwa ni jewe nyene Ukowobona ndabazanira utu tuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Okay guys, ikintu ca mbere rero ni mubanze mufashe mukore kuri subscribe, musangiza abandi ivyigwa vy'ubwenge, utibagiye no kurayikinga ushire ko jeme kuri izi video z'ubwenge tuza turabaha. Okay, twatanguye rero ni mubanze mubifashe hama tubandanye n'agatrike kacu. Okay, ntagutevya guys, rero urabanza uze muri Play Store yawe, urabanza uze muri Play Store, jewe ngiyi. Okay, umanuka hepfo kuri recherche, uze hajya kuri recherche hejuru kwandika ati récupérer message supprimer, récupérer message supprimer, hama uca ufyonda ngaha kuri WhatsApp, kuri recherche kuri aka kabuto karino hasi, hama nkuku uca uduga gatoyi urabe application niyi imeze uku. Application niyi irimwo n'uturongo tubiri ngaha indani, muze kuyiraba neza hamuyifyondeko wewe uze kuyinstara. Jewe murabona yuko nahejeje kuyinstara. Abantu application za kugora muze kuraba muri commentaire, ndabashiriramwo link yayo kugira muce muyiteresharja vyoroshe. Okay guys, aha rero ndaza kwifashisha WhatsApp zibiri kugira imwe ndiyandikira nce ndabifuta ntarabisoma, iyindi nayo niyo duca turabiramwo yuko dukuvuga iyo imwe dufata yuko ari nk'umuntu atwandikiye agaca bifuta, iyi nayo niyiza kutwereka yuko babidufutiyeko. Ya application nayo duhejeje guteresharja niyo ica itwereka ivyo bintu bari batwandikiye bagaca babifuta. Turinjira rero kwanza muri application tubanze dufute ibi bari batwandikiye baca barabifuta. Okay, murabona yuko duhejeje. Reka tubanze rero twugurure application nayo uku. Ucubanza zukugurura application kwanza, nico kintu ca mbere ucubanza ugakora. Navyo uko babikora, urinjira kuri application ukarindira ikuguruka, urarindira application yawe ikuguruka. Aya n'amatangazo ya muri application, ufyonde hepfo kuri ferme. Okay, hama ufyonde ngaha ufyondeko, hama ufyondeko kandi ngaha nyene ubu muce wugurura aka kantu kwanditse kuri autoriser l'accès aux notifications, hama uze kugira ngaha kuri autoriser. Okay, hama uce ukora roturu kandi uce usubira ufyondeko ngaha, hama uce uza ufyonda hepfo kuri utiliser ce dossier. Hama rero kubera ata dossier dufisemwo, ibintu turekipeye bizoze birashikiramwo, duca tubanza tukayifyondako ijya hariya hejuru, tugafyonda kuri karya ka dossier ijya fishe, tugaca twandika izina kanaka dushaka kuzokoresha. Duce twandika rero récupérer message. Okay, katugire récupérer message kunyene urashirako izina ijya ari ryo ryose ushaka, hama ufyonde ngaha kuri OK. Okay, ufyonde ngaha kuri OK, hama ucuza ufyonde ngaha kuri utiliser ce dossier nkuku ufyondeko, hamugire ngaha kuri autoriser. Aha rero tayari uba uhejeje, ufyonda hepfo kuri utiliser ce dossier tayari. Aha rero uca uba uhejeje, urafyonda autoriser, hama duce tugira ngaha kuri koma utiliser, nukuvuga ni gute bikora rero. Uca ufyondako nkuku. Ubona rero yuko nk'ubu baba bariko baraguha consigne y'ukuntu application ikora muri rusange. Ufyonzeko urashobora gusoma ukuntu ibi bintu bimeze n'ukuntu bikorwa. Hama murabona yuko aha hejuru ubu murabona yuko ata message nimwe dufisemwo, havyahejeje kuguruka. Uze kuraba neza je nuko telefone iri muri noire, ubona hejuru hari utu option tubiri twa message du chat
fishe multimedia no kuvuga n'uburyo bubiri hari kurekipera ama message umuntu aba yagufutiye kasanzwe no kurekipera amafoto. Aha rero nk'akarorero duca tuja muri ya WhatsApp y'umuntu agomba twandikire aca bifuta. Okay, niyi reka tubifutemwo. Okay. Okay, turahejeje gufuta duce twandika rero message kanaka umuntu atwandikiye aca zifuta. Turabe kwanza muri ya WhatsApp yacu ko atabindi birimwo. Okay, murabona yuko message ishitse atwandike nyinshi guys. Bite murabona yuko nari nanayisomye hajya. Bite mumeze neza twebwe n'amahoro. Okay, murabona yuko ari message zine. Ona nkuko mubibona hariya hejuru mwabonye yuko zaguma zishika injiremwo. Murabona yuko na message ari ngizi, ariko rero reka nce ndazifuta nkuko kenshi bakunda kubikora abandi. Murabona yuko message nari nanazisomye ariko ngomba nce ndazisiprima. Ucuza ugafyonda ko rero kuri za message ugasiprima kuri supprimer pour tout le monde, ufute hose nkuku. Okay, murabona yuko message twahejeje kuzifuta. Reka turabe muri ya WhatsApp naho ukuntu biba iza kuba bimeze. Okay, ngiyi iya nimero turiko turakoresha ngiyi ingaha. Dufyondeko murabona za message yuko bahejeje kuzidufutira. Ushobora kuba wazisomye, ushobora kuba utarazisoma ariko ukaba uzikeneye kandi. Aha rero uca unyaragasa muri kaka application eka récupérer message supprimer uze ufyondeko nkuku. Okay, iyi application iba irimwo ama ads menshi no kuvuga amatangazo kubera application isanzwe ikora ku buntu. Urafyonda hariya hejuru mu kubikuramwo. Hama murabona yuko no kuvuga message yose bakwandikiye ica iza direct nko ngaho indani. Nk'ubu murabona yuko na wa muntu yarahejeje kutwandikira. Okay, iyi nimero ndibaza mwayibonye. Nk'ubu uyu muntu yoca supprime iyi message hariya noca ndayibona. Okay, reka tubanze turabe za message bari bahejeje kudufutirako. Aha duca tubikuramwo hajya hejuru. Okay, duca tubikuramwo hajya hejuru nkuku. Hama duce tuza ko turabe za message bari bahejeje kutwandikira ngaha. Okay, murabona za message zose uko zari zine. Bite mumeze neza twebwe n'amahoro. Ndibaza mwabibonye uko zari bimeze. Okay, ndibaza murabona za message bari badufutiyeko twinjiye ino duca tuzibona. Guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Hari ahantu rero bikora mu buryo bubiri. Ubu buryo butangura ngaha nubwo kubona amafoto bagufutiyeko. Navyo reka tuce tubigirako mushobore kubibona. Okay, murabona yuko connection yiyuga igiye, niyo mpamvu. Hama duce tuza turungika ifoto nayo mubibone duce tuyisiprima. Okay, turungike ifoto duce tuyisiprima. Turabe ifoto kanaka ngaha. Okay, uraraba ifoto iyo ariyo yose tuyirungike duce tuyisiprima. Nk'akarorero katurungike imwe muri izi, turungike nk'iyi. Hama duce turindira igende duce tuyiraba hariya muri iriya application yacu ukuntu iza kuba bimeze. Uko dushobora kubona ifoto nayo baturungikiye bagaca bayidufutirako. Guys, nakantu k'ubwenge mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe musangiza abandi ivyigwa by'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Okay guys, turindire intuzenye ifoto yacu igende. Okay, murabona yuko message yacu yahejeje kugenda. Reka rero duce tuyisiprima hariya batarayisoma ya foto yacu. Hama duce tuja. Guys, murabona yuko kaje ka application bakigufutira ko message gaca kaguha notification. Murabona notification ngaha hepfo. Okay, hama duce twinjira rero muri ya WhatsApp turabe ukuntu bimeze. Kare murabona yuko zari zine message badufutiye ko zari zine.
okay, murabona yuko ubu zari zitanu, murabona yuko ubu zibaye zitandatu na ya foto bibaza muca mubona n'umwanya yuko atari umwe. Reka turabe rero ya foto badufutiyeko muri kaka application, tuca dusubirayo tukakinjiramwo kaka application kacu. Okay, duce turaba rero muri rwa ruhande rwa fiche et multimedia, dufyonde ko murabona ya foto bari badufutiyeko, murabona ngo Barack Obama supprime cette image, no kuvuga yuko Barack Obama yadufutiyeko iyi foto. Aha rero murabona yuko ari akantu k'ubwenge guys, turagerageza tukaza turabazanira utuntu tuba tugezweho kuri telefone. Mubandanye mudushigikira rero mu gukora kuri subscribe, musangiza abandi ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. No kuvuga aho umuntu akwandikiye akafuta bica bitera biza. Okay guys, aha rero murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Aha murabona ya foto yacu ngiyi ngaha hepfo, turashobora kuyugurura tukayiraba guys, ndibaza murayibonye. Mubandanye mudushigikira rero guys, murabona yuko rero ari akantu k'ubwenge, tugerageza tukaza turabaha ibintu vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Okay, bye bye rero, mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama, ngoma ndabazanira ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho. Tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Bye bye, mukomeze gusangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge.